Iyo umunyeshure yicaye neza yagukiwe araheza agakurikira neza ivyigwa. Gutanga intebe ku banyeshure bo kwishure shingiro bubu nivyo vyaramutse bizindura umutambukanyi w'umukuru w'igihugu biciye mu ishiramwe Fondation Bonne Action mugira neza asanzwe arongoye kugira bafashe bimwe mu vyo iryo shure rikenera. Mu bihanze iryo shure harimwo ko ribandanya inyubako n'ibibazo by'umuyaga nkuba. Nkuko twama twifuza iterambere mu banyeshure, iterambere mu miryango, iterambere mu gihugu. Burya umunyeshure yicaye ku ntebe neza yagukiwe arakurikira neza mu ishure. Ico nico catuzanye ngaha. Niyo ntumbero yo twabazaniye intebe 100 zo kwicarako n'imashine nyabwonko imwe. Nk'umuvyeyi yavyaye arazi bikunda kubangamira abana babigeme. Hariho abana iyo ukwezi guserutse bagira amaganya kumva ati none tubigenza gute, bikaba n'inyanduruko yo gusiba mu ishure kubera babuze udukoresho bakoresha. Nabo nyene rero ntitwabasize inyuma, twabazaniye udukoresho twabo, amakarto 11 yose ishobora kuba irimwo udupaki 40. Na uvuka rimwe ngo yuzura ingobyi, Fondation Bonne Action umugira neza rizobandanya rifasha, ariko abanyeshure bagahamagarirwa kugira isuku. Nayo kubijanye n'ibibazo byo gufungura, abajejwe indero basabwa gutunganya ibikorwa byo mu ndimo baronka umwimbu bafungurira no kuri abo banyeshure. Imbere yo kugendera iryo shure shingiro bubu, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yabanje kugendera umurima w'amashu wa koperative CFPK Mukenyezi Tera Imbere.